iciyumviro kunzamwo giye kuraba uburere tubayemo nta mucanwa wa residence uhari gace usanga dukenera umuyaga nkuba rero nagiye ndabyiyumvira ko cyane ariko si bwa mbere nari naravyize ku kivi kuko sinavyize mu ishuri kubera igihe c'intambara sinagiriwe n'amahirwe yo kubandanya ibyo kwiga mu mashuri rero mugabo kubera ubukene kuba naravyize ku kivi sinashoboye kubikurikirana mugabo ngiye ndaba ubukene bw'umuriro ugasanga uko nkora dukenera umuyaga nkuba iciyumviro kiguma kiduga nabibwira abajene bagenzi banje bakavuga ati wapi mo n'ababyize tubona atabyo bagerageza hama rero niho nahavuye ndiyungunganya ndakora nkoresha ibintu bibaye iyo ngira nk'ikintu ndabifotora nkabibika ndabikweretse wotwenga rero ko n'ibintu n'abantu biyumvira ati none wa muntu yabe neza zayataye umutwe burya mugabo bica biraka ndacanira ingo 10 ayo kwereka amazi washimye kwa canga no kugira ngo ndonka amazi nza gushira mu mashini aya niyo yatanga umuyaga nkuba aya mazi ariko aracanga ni atanga umuyaga nkuba bagira najya oya naya nyene ufata uruzi bo rubandanya gwigira ngakuramwe ayo nkeneye kandi ayo yashayongera agasubira muri aya yenyene atani kiyiko na kimwe kivuye kwa uhingurirwa bivuye muri ajya amazi wakatishije hari azanga agashikira ngaha gaca yinjira muri irya mashine tribune niho umuyaga nkuba utanguye guhingurwa rero mbega utwi anyo utanga mega watangara ngana gute oya mfise kilowatt indwi zigaburira imiryango ingahe imiryango ishika 80 yahora ari jana dushikira kuri akazi kacu kajisha jeje kujisha nko masaa 5 gacha twigira kwijyame mu cyangwa kararwaka naba hari habwe bose bakabubona nukuri aha rero mwijoro kaba hameze nko mu gisagara cya Bujumbura hameze nko mu gisagara ntumbarire hirya no hino ku bashibika kariya hose ku misozi urabona saruce mu bice bye hariya hose uravuga atego kwe uko nukuri yego hirya mwijoro cyo ico no shingira inta kwiga mu kwiga biraborohera nk'aho n'igihe birwa batembera avuye nko kuyishuru hashiye nko ku mugoroba bagasha baja kuyikaramu nukuri wa mucuka buhari y'amatara akaba ariko arara mbeje ndafise n'umwana w'umukobwa hashiye mwijoro ashayitorera igitaba akaba arasoma amahoro nshuti mukunzi w'isamirizi Irebe FM 91 n'ibice 4 no kuri Radio Garden mbese no kuri site web yacu ariyo West Kaburungu Irebe FM akaburungu.com ni Irebe Media cya kinyamakuru cy'abakibazanira amakuru ameze neza novuga ari ku rutonde ameze neza ari mu bikorwa byinshi cyane cyane ko bari ati objectif yacu ni gukundisha abarundi igihugu cyabo nababariye mu bijanye by'iterambere mu bijanye n'abarundi bakuye amaboko mu mpuzu bakavuga ati reka dukore natubwe tuje mu iterambere ry'igihugu na cyane cyane mwibukana neza kuri uyu mwaka ni umwaka w'abakuzi umwaka wo gukora ni umwaka w'abakuye amaboko mu mpuzu nakubera ati neza kandi nakubera ati muri ya ntumbere yo gushigikira no kubatera intege no kwerekana no vugana cyane cyane ku gihugu cyacu twese ko turi ku kivi na cyane cyane ku gihugu cyacu twese ko twagiye hamwe no gukurikiza na cyane cyane cyumvire na yambora kazoza 2040 Burundi bwifashe 2060 Burundi guteye imbere nakubera ati rero kuri mikuru na Beni behind the camera ni CK Professional turinganye no mu gisagara cya Bujumbura aho bita Munyabiraba novuga anye turi mu gituro tuje kuraba novuga umwe mu barundi novuga bakuye amaboko mu mpuzu bakavuga bati reka tugende dukorera twebwe ku bijanye n'iterambere ku gihugu cyacu reka natwebwe tugende muri vya bindi ivyozanira umusaruro igihugu cyacu reka tugene natwebwe twifadikanye n'abandi we yariyumvira tugati ahantu asanzwe aba yavuga ati yariyumvira yavuga ati ahantu asanzwe mba ndabona umenga hari ikibazo cy'umuyaga nkuba yabonye uhumenga nta muyaga nkuba uhari avuga ati reka jewe kumbure nkore sindindire yuko leta kumbure yokoresha uburyo bwayo reka kumbure je mu buryo bwiwanje reka ndabikoreka kumbure ndabishobore reka ndabikore kumbure bigende neza inzisabira Bosco rero we yabonye ko ahantu mu kibano yarasanzwe aba mu gatumba yarasanzwe aba hari ikibazo cy'umuyaga nkuba avuga ati reka ndawukore kumbure umuyaga nkuba kumbure wofasha novuga kwatsa amatara novuga abanyagihugu kumbere novuga imihana imwe mu vyo ashoboye yarabikoze no musi rero twaje kumusanga kuri terrain twaje kumusanga mu bikorwa vya misi yose kugira ngo atwiganire mbega ico cyumviro cyamujemo gute uwo muhamagaro wamujemo gute novuga karanga mutima kaba barundi nyene tuba twifuza mu iterambere ry'igihugu kamujemo gute reka kumbere tumusanga hari CK Professional behind the camera namwe bwo bakunzi ba Irebe Media
Nizisabira rero Bosco tugiye kuganira nawe kugira ngo twiganire kubijanye n'ibikorwa vyiwe byo gukora umuyaga nkuba. Na cyane cyane turazi ko bitwara uburyo bwinshi, mbega we yavyumvire gute? Amatwa dusumira n'izi nsinga zose birimo mu muyaga nkuba wiwe atanga, mbega wibaza ko atanga megawatt angahe canke amakilowatt angahe? Ivyo byose nivyo aza kutwiganira, mbega ahura n'intamba myiza, mbega yoba akeneye uburyo bungana gute kugira ngo akore bibe binini, novuga ribe ihinguriro rinini gose kumbure rishobora no gutanga novuga ngaha mu Nyabiraba hose bakwigwe hose bacane iterambere novuga ngaha muri uyu mutumba. Murabona ukuntu mu Burundi hasa neza guys, abantu batari mu Burundi bari mu mahanga, ndabaramukije mwese, uri muri Belgique, uri muri Allemagne, uri muri Etats-Unis, muri Amerika, uri muri Canada, uri hega bashike ndabere simpa biri bukari, uri novuga wherever you are, ahantu hose uri vraiment, urabona ukuntu igihugu cyabari ciza. Ndakunda Burundi s'il vous plaît. Dukunda Burundi. Aya cyangwa nkumbuye Auguste. Ça va. Abakozi ba Irebe Mates bariye ati rero ndaza kubereka ati rero mbega bimeze gute, mbega ngaha mu Nyabiraba, mbega ngaha anye novuga hari ikigomero novuga mu Kirambi uruzi ni Kirambi, uruzi bitwa Kirambi, uruzi urabona ariko novuga Nzisabira Bosco yashimye ngo gukoramwo urugomero. Urabona ko ari urugomero rwiza cyane mu byo ashoboye, urabona ko yabikoze neza. Ati mbega wibaza yuko runo rugomero Bosco yakoze Nzisabira goba rufise ruvuga rusohora ama megawatt angahe? Mbega wibaza yuko goba rutanga umuyaga nkuba ku mihanda ingana gute? Mbega inama myahuye nazo mbega mu gukora bino bintu bikorwa byiza byose mbega byaje gute? Nibyo yize ku ishure cyangwa n'ingabire kamere kari muri we Imana yamuhaye. Turaza kuyaga vyinshi kumure na Bosco Nzisabira atwiganira vyinshi cyane. Urumva yuko ari umuvuduko w'amazi ni mwinshi cyane, biko bisaba kuvuga cyane. Ana kubariya ati rero byinshi baza kubiyaga, urabona ko ibikorwa byinshi bihera ngaha. Turaza kumanukana nawe gushika hariya kuri source umuyaga nkuba kumbure utangura kuba gukorwa. Araza kutuganira byinshi kumbure tumuvugishe atwiganira byinshi cyane. Amahoro Bosco. Ego ni sawa. Biraza neza. Turashima. Twagusanze mu kazi kawe kweri kamisi yose nakanyene mbega. Ego. Niho nisumamwo. Je kumenya nashobora kubona kwidondoye nawe mbe ndi kumwe nandi. Ndikumwe nandi umuntu muga umusigara yitwa gute? Je nitwa Nzisabira Bosco. Ego. Umusore cyangwa umupapa? Oya n'umupapa. Umupapa w'abana bangahe? Batatu. Umukenyezi umwe canke wariyongereye ni wa kabiri? N'umwe. Ego Nzisabira Bosco tugusanze kubikorwa bya misi yose, mbega ahantu turi ni hehe? Ni ku mutumba neza na neza Nyaruheke. Zone ni Kigina. Tugeze ruguru mu bwato zoba tugeze ku mutumba Mugendo. Komine Nyabiraba. Bosco jewe ahanini nje kukuraba tuvugane kubijanye n'ibi bikorwa vyiza wakoze iterambere ry'igihugu cyacu ciza. Ego. Kumva kamukanye n'icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi adutumirira gukura amaboko mu mpuzi, bagira icyo duterera twebwe mu gukora kugira ngo igihugu cyacu gitere imbere. Na cyane cyane ko turirukana yambona kazoza 2020 igihugu gicifasha 2060 igihugu giteye imbere. Ego. Je kubwanje reka honze ndagukeza imbere ya byose. Murakoze cyane. Wakoze igikorwa ciza cyane. Nawe tawe ndaguhaye felicitation yanje izanye n'amajambo gusa ariko ntacyo. Iramaze. Nk'umurundi mugenzi wawe umenye yuko ndakunezererewe cyane. Bose. Tugira dutangure neza tumbega iki cyumviro cyakujemo gute? Icyumviro kunzamwo. Giye kuraba uburere tubayemo nta mucanwa wa rezide zohari. Gashisanga dukenera umuyaga nkuba. Rero nagiye
ndabyiyumvira ko cyane ariko si ubwa mbere nari naravyize ku kivi kuko sinavyize mu ishuri kubera igihe c'intambara sinagiriwe n'amahirwe yo kubandanya ivyo kwiga mu mashuri rero mugabo kubera ubukene kuba naravyize ku kivi sinashoboye kubikurikirana mugabo ngiye ndaba ubukene bw'umuriro ugasanga twongora dukeneye umuyaga nkuba iciyumviro kiguma kiduga nabibwira abajene bagenzi banje bakavuga ati wapi mo n'abavyize tubona atavyo bagerageza hama rero niho navuye ndiyungunganya ndakora nkoresha ibintu bibaye iyo ngira nk'ikintu ndabifotora nkabibika ndabikweretse wotwenga rero ko n'ibintu n'abantu biyumvira ati none wa mungu rero neza zayataye umutwe burya mugabo bica biraka ndacanira ingo 10 maze gucanira ingo 10 baca barabona ati bya bintu bagabona ivyo rero cyumviro cyanje naho cyahereye kiraduga kugera n'ubu urakoze gezaho vyise baza kubiyaga twagera ahantu atari nuvuga induru y'aya mazi bose turabona hari ibiti hajya yego bijya biti kubera iki hari bijya biti nakajya kano kajya kajyango kubera iki washimye ko amazi acanga kuvuga bijya biti rero bana muramaze kubona aho bubaka ingomero baragomera n'ivyuma bagakoresha ibintu nyene by'ivyuma nashimye gukoresha ibiti kubera niyo mikoro yiwanje kuvuga rero iyi ni nka brage tuvuge ko ari micro brage uru ni urugomero bijya biti hajya n'ibyo nashinze hajya hariyo n'ikindi gitwa muku kikikama kigenda hari ibiti hanyuma kwereka amazi washimye ko acanga ni kugira ngo ndonka amazi nza gushira mu mashini aya niyo yatanga umuyaga nkuba aya mazi ariko aracanga n'atanga umuyaga nkuba bagira najya oya naya nyene ufite uruzi bo rubandanya gwigira ngakuramwo ayo nkeneye kandi ayo yashaye yongeye agasubira muri aya yenyene atani kiyiko na kimwe kivuyemo kabisa. Yes, abakunzi b'isamirizi irebe media ati rero uno munsi urabona rero ngaha twashitse aho yatubariye yuko ariho nuvuga ry'amazi yose azagashikira muri iyi nzu umubona ngaha. Yes Bosco, nikibazo nifuza kubaza ati mbega aha rero hari iki ngaha? Aha niho rero umuyaga nkuba uhingurirwa bivuye muri ry'amazi wakatishije hari azanga agashikira ngaha agaca yinjira muri irya mashine tribune niho umuyaga nkuba utanguye guhingurwa rero. Mbega utwibutsa watuye ko uruzi rwitwa gute? Rwitwa Kirambi. Kirambi iyo yuzuye burya naho aragutera kazino? Oya ntiyarenga ngaha yigera yarenga. Anyo utanga megawatt angana gute? Oya mfise kilowatt indwi zigaburira imiryango ingahe? Imiryango ishika 80 yahora ari 100 mugari abamanje guhagarara kubera ibibazo dufitaniye vuba barashobora kubitemura. Okay. Yes, kumbura rero reka tuduge rero hariya tuvugane neza turi bien posé aha anye turi kuri terrain ariko aragaragaza kutwereka nuvuga ama-equipment yose afise. Uri umunyamitahe umugwiza tunga wifuza kwifadikanya na Bosco birashoboka? Yego birakunda. Birakundaga Bosco? Yego. Kumuntu agomba kwifadikanya nawe ko byoshoboka? Yego. Akazana imitahe yiwe kumuri ahantu mukahagira hanini? Yego. Kumwe tugakoresha hajya hose cyangwa se amazi yose tuyakoresha yose. Tugakoresha yose? Yego. Tugakuramo megawatt manini? Ko nukuri? Yego nukuri birashoboka. Nukuri dusigurire neza rero. Birashoboka. Rero ni Nzisabira Bosco turi kumwe nga agenda mwita umuhiga umutekinisi. Sinzi ngiro bivuze ko nta kibazo na kimwe kwari bitwaye. Ego Bosco ati rero kare wari kuradusigurira tugitangura ikiganiro tubarira uburyo watanguye. Ariko ubunye turi ahantu kumbure hatuje hameze neza urashobora rero kudusigurira ati mbe byatanguye gute uwo muhamagaro wakujemwo gute? Mbega nivyo wigiye kwishure canke nivyo kumbure ni kameremere kawe biri muri wowe indane bimeze gute? Navuga uruhande nyamukuru n'ibintu bindimo. Ego narigeze kuba ndavyigira ku kivi turi kumwe n'umutanzania araho ndavyiga mugabo ndabura imitahe yo kubikora abo ngerageje kubibwira bavuze ati oya je ntibikunda none gashaka ko tucabona aho bikora n'abavyize batabikora ntitwizera ko koba ari ukuri kandi nkagitahura nkumva basizemo imitahe yabo bohomba uko bataye bwo babibone ayo makenga narayumva. Niho rero nagerageza gutangura gukora nkoresha ibintu bibaye nakoresheje ikintu bita ikibondobondo. Cyo ni giki? Urabona nkabijya biti biri hariya hepfo nkabijya
ibyo nabaza nkagira nk'ubwato kubigazi si kigazi iryo rero bagita ibondo ico onye ariko kiva kuri kirya giti c'ikigazi oya kiri ukwaci ico ni si kigazi n'ibondo biva ko ibintu by'impivu mugabo bimeze nk'ikigazi ukiravye bari kumenga n'ikigazi uvuga rero niko nakoresheje ukuntu nk'uko birakunda ndacanira nk'imihana 10 abantu ndabaha baracana ata n'amahera ndabasaba baravuga ku bantu 10 yego baravuga ati bya bintu kumbe n'umuyaga nkuba abantu bakavuga ati kweri n'umuyaga nkuba bakagira ubwoba muga bagenda abandi babimenyereye babemeza ati n'umuyaga nkuba ubwoba burateba burahera muga rero ko byari ibintu bikozwe mu mbaho nk'ubu urabona hariyo tribune y'icuma kare tribune yari iyo igiti tribune nijya twabonye izunguruka amazi yinjirira mu gazunguruka rero hariho abantu batabyiyumvira ko byona kunda ko tribune y'igiti yikunda rero niho manza biguma bipfa ndahagarika ndagerageza ndigisha abantu b'abajene tija muri uyu mugambi none burya nibyo birakunda ntabyo murabona baratangura guhera ubwoba buke haraza uwa mbere turakorana turagira igihe cya mbere nari mfise kilowati imwe n'igice haraza umwe turakorana tugeze kuba dufise kilowati 3 haraza abandi bajenere barishitura ukuvuga kugera ubu turi abantu 13 kuri ibi mwabonye aho rero twatanguye muri uyu mwaka uheze niho baje urumva baca baranyongera inguvu ubu tugeze kuri kilowati tugeze kuri kilowati yego uraje cyane Imana ibaje imbere gose urumva rero n'ubu uburyo bubonetse canke tubonye bashobora kudufata mu mugongo bashobora gukora n'ibintu byagutse gusumba biki nukuri yego twabonye amazi afise aho akatira gatoyi ati rero bivanye n'amakilowati canke n'ibivanye n'ibikoresho mufise mwashimye yuko mwogira kajya kavovo twabonye yego bijya tubikora twisunze imitahe dufise ukuvuga dufise imitahe ikwiye tujya ruzi twarukatisha gose tukongera na shit kujya kuntu hajya amazi wabonye yamanukira tukaduza yakamanukira haruguru yakongera ingufu nyinshi hajya murashobora kongerezamo shit yego amazi mukaduza hejuru yego birakunda duca twabonye duca tuyafatira ruguru hano hajya ahantu twagomereye duca tuza kugomerera ruguru yagacazana ruguru yahajya ivyo rero biterwa n'imitahe umuntu aba afise nukuri yego ni vyiza cyane ariko nikibazo umuntu acifuza ko mbega uyu muyaga nkuba wa Bosco ni originale mbega umuyaga nkuba w'abantu basore bano bagabo bano bashinga nahe ni wa wundi nyere tuzi wocana amateleviziyo amafrigo cyangwa n'uwamata amampure gusa w'amatara ucana gusa amatara yawo kuvuga muri rusangi kilowati ndwi ubara umucanwa ubaye mugabo ushobora gukora buri kimwe cyose dufate hariho n'ufise ifera aragoro ipasi yego kwishengero barakoresha bijye vyuma byo mwishenge vyuma byo mwishengero bikavuga neza amasono vyose televiziyo barashirako nta kibazo na kimwe nukuri urakoze cyane urabona ni mu misozi nta bintu by'amafrigo ibintu nk'ivyo ntibirahashika ariko ejo bundi hariho n'utuntu nakeneye gusudira hajya nyene twakoresheje umuyaga nkuba wonyene uyo yego ngukubita iziga posta sude yego ugaca musudire ibintu hajya ibintu bikagenda neza cyane gose ega kilowati ndwi ubundi gwese umucanwa mwinshi kandi umucanwa mukeya umucanwa mukeya kabisa ego murakoze cyane ati rero mu kibazo muracifuza ati mbega watubariye ko ari abantu watuye ko ari abantu 80 ego inzu duhaye twakiriza abantu mwakiriza amatara ni 80 kandi aho onye barisanzura bagacana neza bakagorora neza nta kibazo yasi wose usanga bakwije ibyo bintu by'amapasi ntibiri hose ariko ubikeneye arabikora yego ubikeneye arabikora nta kibazo ati rero mbega umuyaga nkuba wawe ntucika oya birashika urumva uracika mu gihe hariho ibyo duhaye dukora ngaho umuntu arakena gushiramwo amavuta ibintu bisanzwe nyene ukuntu nkoko nta gucika ngo no gucika bigize aya watuko tuvugana nande ntaho kagiye Gaspar avuka he kuri muri ku mutumba Kigina Gaspar wande Gaspar wande Marcelina sinzo bakwira Marcelina sinzo bakwira wande basanisirasi ruri hose nukuri ruri hose gwande ruri hose barirengako wande barirenga kwa Mariana wande
aho tugeze ngaho haramatse ego biraza neza none umushinga nawe yego biraza kwe ego mbega ari umushinga nawe w'abana bangahe abana indwi ego abana bawe bariga yego bariga bose uno musi twaje kuvugana na Bosco ku bijanye n'urugomero ikintu ciza cyane ku gihugu cyacu cy'u Burundi ni iterambere ridasanzwe na cyane cyane muri kana muri uwo mutumba wanyu niwe nagacimbire ego mbega mwebwe umuyaga nkuba ubafite akamaro akahe akamaro dufitiye nakamaro kenshi cyane kubera hashe mwijoro turajisha nk'ikirago nk'ubu nka twebwe tuvuye nko munyabira pakira nk'imizigo shadushikira kuri akazi kacu tukajisha jeje kujisha nko masaa 5 gacha twigira kwijyame mu cyangwa kararwaka naba hari hakurya bose bakabubona nukuri aha rero mwijoro kaba hameze nko mu gisagara cya Bujumbura hameze nko mu gisagara ntumbarire hirya no hino ku bashibika karya hose ku misozi urabona saruce mu bice bye hariya hose uravuga atego kwera uko nukuri yego bya bintu kumbe birakomeye rego birakomeye gose mbega rero umuyaga mbere utaraza byari bimeze gute utaraza twacana amabuki cyane tugacana amazuki akihari none uyu munsi urabona nta mazuki akihari niyo ntuma rero twarose umugenzi aza gukora ubwo buhinga akibitangura mbega mwe mwabya mwabibona gute akibitangura mbere twe twavyakiye neza muri bamwe bavyakira neza tubare hariho bamwe bamufata nk'umusazi ko batatahura ivyari byo bamwe baribaza ngo oye ngo ibi bintu sivyo ageze kubikora yo tubona ni hatari tubona amatelefone tugashariza amaradiyo n'uburyo iradiyo iri kuri sharijeze iriko irasharja iriko irinjiramo umuriro ubu si vya bintu mwafata amatelefone mutwara hariya kuri sana ubu nta matelefone tujaniyo kubijanye n'umutekano navyo bimeze gute umutekano umeze neza kwe uyu mwana ngo ari cyo wafashe kubijanye n'umutekano uradufasha gose none nk'umusuma aje kwiba ngo namubona niyo yo batahi ahosha nukuri cyangwa twe twana nta n'umwana akora ko turavuga reka ntimunakoreko ntimuhave munafashwa ego watubere ko ufise abana mbega kwiga bimeze gute nkaho ufise abana kwiga ni neza ko twumva yuko nk'abavyeyi bacu basanzwe bakure ku gatumba benshi bakubara ati ngo twengo twiga ngo amaguru ari mu ibase ngo arakabuji gusa twakije mwijoro gasanga amaso ariko aratugora usanga bamwe ngo kugora amaso mbega timwe bimeze gute kubijanye n'abana kwiga mwijoro ico no shingira nta kwiga mu kwiga biraborohera nk'aho n'igihe birwa batembera bavuye nko kuyishuri hashiye nko ku mugoroba bagasha baja kuyikaramu nukuri wa mucuka buhari y'amatara akaba ariko araba mbeje ndafise n'umwana w'umukobwa hashiye mwijoro ashayitoreye igitaba akaba arasoma ahosha nukuri urakoze watuye ko witwa gute naho kagiye Gaspar nukuri urakoze nitwa Shishahayo Leopold Shishahayo ego Shishahayo Leopold asanzwe ava muri uyu mutumba avuka muri uyu mutumba yego muganga muri umutumba wa Kigina ego twaje no munsi kuvugana n'umuhinga Imana yabahezagiye je no vuga ati umuhinga kabisa ningabira Imana yabahaye kubaha umuhinga nka Bosco yego cyane akagira icyumviro nka kigiya ciza cyane cyo kugira urugumero ngaha yego cyane kandi yatubariye ko muri bamwe baba bakoresha umuyaga nkuba mu bamurimo yego twaturimo mbega ujya muyaga nkuba mwebwe nkubona gute bimeze neza twebwe n'ukuri umuyaga nkuba umeze neza cyane gose uwo muyaga nkuba je ndibaza ko no ushingira intahe umuyaga nkuba twarawutoye maze kuwutora n'ukuri uraka neza cyane kandi jewe nkaba nzi yuko mu bisanzwe nkabanjisha n'ikirago mwuga wawe yego umwuga wanje rero naho haba mu ijoro ico kirago yagisanzwe nkagicisha ku murango yego cyane incho twana no ushima kweri mbega ntuba ucikagurika oya nta n'umunsi warimwe kweri ati rero kubijanye n'umutekano bimeze gute kuri umuyaga nkuba bashe umutekano ni sawa kweri hari icyo ubafasha kubijanye n'umutekano yo gose ati rero mwijoro umbariye unyijeje yuko waka cyane ku buryo habona mu gisagara gose nki mu gisagara yego bamvise ko navuze ati jewe njishikirago kuko ata mwanya afise ku murango ndagisanza mwijoro nkajisha uryamye yego ati rero n'amatara yo hanze muri yakubita hakabona yego cyane bimwe wasanga kera mu kwinjira mu nzu dutitara imbere y'umuryango ntibikiba rero oya ntibikiba karega
twajana ububuki ahubwo ngira ni Imana yadutombokeye kwe. Ni Imana nyene. Yego kwe. Uzi ko tugwe dufise imana dukunda cyane bwaha mu gihugu dufise impano nyinshi cyane. Yego cyane. Mukaba mwaragize amahirwe rero Imana ikacimuzana ngaha. Ikacimuzana ngaha kwe. Ahubwo turashima Imana kwe. Ego. Yatubariye yuko ariyo bimwe kumbere yifuza kugera ko kumbere ntashaka yuko ko bigarukira iwawe gusa. Yego. Ayifuza ko no hariya ku gatumba. Natwe bwari Bujumbura bidushikiye. Oya azobikora. Azobikora ku mwete afise. Azobikora kwe. Ego umwete yo turabizi ko asanzwe awufise. Mbega ni nkiki twokora kugira ngo nka cyane cyane nk'abasanzwe bafise imitabe bakora kino kiganiro ngikuba bari kugira ngo bamushigike. Nukuri nk'abantu bamaze kuza kubura. Kuri bakwiye kumushigikira kwe. Abanyamitaye nk'abaguza atunga bariko barara kino kiganiro bari mu mahanga bari ngaha mu gihugu. Ngikuba bari kugira ngo bamushigike. Bamushigikira cyane gose bakazana ivyuma bikomeye nabo nyene bakaboneraho akarorero kwe. Yego cyane. Igihugu kigatera imbere. Yego. Tukagera kure. Yego cyane. Yamura akazo tukayishikamo. Yego cyane. 40 igihugu cifashe. Neza cyane. 60 giteye imbere. Yego. Urakoze. Ego. Turakoze kubona ahantu henshi bakoresha ibintu by'imiyaga ngo gusangana ama groupe bakoresha ibitoro. Wewe tukabonye ko ari barrage. Mbega wewe nta nivyo igize igitoro ukoresha nta bintu bigukuramo amafaranga mu mufuko uwo bukoresha bijamwe hajya atari kuramplasa ivyo vyuma. Oya nta kindi no kuvuga na amazi gusa. Amazi yonyene. Na amazi yonyene. Y'amashine tribune amazi yamaze kwinjira yica yaka nta bindi. Birafasha cyane no kuvuga birafasha nk'ikubasuma. Yego no kuvuga ana nkajya gasante twarenganye hajya. Iyo hari umuyaga nkuba kweri ubusuma burahagarara n'abazamu baroroherwa ngene bacunga ntoze. Hari igihe twari ko duhindura amatiyo hajya mwabonye rijya tiyo twakuyemo hajya haramaze nk'indwi zibiri bitaka kugira turinde isima yumye. Abasuma baciye bahiba kandi rero n'abazamu baravuga ati byatugoye cyane kubera ata matara hatabona. Urumva birafasha cyane. Ivyo biri muri zimwe ntambamye kunze guhura nazo z'abasuma. Oya ngombye kuvuga ico ufasha nk'ubujanye n'umutekano kono nkuko ico warumbaje. Ego kubijanye n'intambamye nazo intambamye mu kazi. Intambamye mu kazi rero nazo ni nyinshi kuvuga nk'amatsinga. Amatsinga bituronka imitahe yo kugura amatsinga manini kugira ngo dushikane mu mucango kwiye abene gihugu. Kandi abakiriya ntibashobora kuronka imitahe yo kugura yo ntuze amatsinga manini. Ibiti byarazimvye dukoresha uduti duto uravye ngaho uratubona mu mezi 6 tuba twavunaguritse twabunzwe. Urumva rero tuguma muri ivyo tugura gacu usanga nk'amahera wogura ibiti binini wogura nk'ibiti 3 urumva ucoshima kugura nk'ibiti 100. Bitowe numva ari hatari ni intambamye. Hama ikindi nuko dukenye imitahe kugira ngo dukora ibintu byagutse natwe dushobora kunguka. Cyo kuma kigaruka cyane bagikorere ko go ati rero ikintu cy'imitahe iyo ntambamye iri mu zambere mukeneye imitahe myinshi. Yego kubera uko dukora bito niko duhomba duca twimbura bike bigaca bituma tugira amadepasi menshi ivyo biti amatsinga. Urumva kuruwa irahera ibintu nk'ivyo amarohema yarasyagika. Urumva kubera abakiriye baba ari bake uko tuba duhakoze ibintu bitagutse usanga akanyungu atari kirenga. Kuba dufise imitahe dukora ibyagutse tugahereza abantu benshi abakora n'amahinguriro tuvuga ati Bosco rukora best n'amahinguriro neza cyane none neza cyane. Ihangiro ryo nyiri gukubita n'amahinguriro mu yaho umuyaga kuba yego uvuye ngaha none uruzi rurahari rurakwiye. Amazi dufise amazi yakwiye imitahe ihari hakaba hari ibanga ryo gukora none ibindi n'ibiki nukuri kiba kibutse kabisa. Ego twabonye insinga zikubita hari hakurya kuri uriya mutumba sinari none muri aho burashikaye ni hiyo ngaho ziragenda kuvuga ahantu hagufi ugarukira nukuvuga kure ugarukira ni ku birometero 5 km niyo umuyaga nk'ubugarukira. Yego niyo ugarukira. Arano twaje turiko turaza nuvuga ni moto na déplacement twaje twabonye umenga ari ahantu hari bisoda hari hose twagomba gushikira ajya ku kamba y'abapolisi bajeje intwari umutekano hajya yose muri ngo burahagera oya ahari yanshika hari yo warejede hari ahandi mwarenganye kimwe gusa hari agasoko ngaha hajya urashika arano twabonye hari agasoko hajya
hajya urashikayo kwera. Nukuri murabagabo murabahinga pe kabisa. Ego Bosco. Ego. Jewe ndafite n'ikibazo ati mbega ko tuzi neza na neza yuko hari igihe usanga umuntu adakora bimwe gusa. Ko turabarundi iyo ngabire turayifise umurundi usanga adakora akazi kamwe mu buzima. Mbega nta bindi bintu Bosco yabakorana cyane cyane mu bijanye n'ubuhinga bwiwe nyene asanzwe akora mu buzima bwa misi yose. Ugiye kuraba nk'akazi kamwe ntikoshobora gutunga umuntu muri iki gihe. Usanga ari hatari. Ego je ndafise utundi tuntu nkora iruhande y'ivyo. Kuvuga ndakora ibintu byo gusubiramwo ibintu by'ivyuma prepra amagroup electrogene ego n'amaradiyo canke niyo telefone yawe yagize akabazo ntiwoyitwaruka zino bico ndagufasha kabisa birose umuhinga ego cyane Bosco sivyo no kurima n'isuka ndazi kuyifata urazi kurima ego kabisa ndumva kabisa ko twahuye kabisa n'umuntu kwera ari ku kivi ari mu kazi kose nivyo viza cyane je nakunda abantu bakora kandi nivyo viza cyane n'igihugu gitezwe imbere n'abantu bakora iyo abantu bariko barakora igihugu kiratera imbere iyo abantu bariko barakora inzara turayinesha iyo abantu bariko barakora nuvuga na ya myidogo widogera abagenzi abo ngo baraguteranya imbere usanga ivyo bintu bitakivugwa ashe bijya bigira abanebwe mbega nigiki rero bahanura abo bantu badashaka gukora abo bantu barindiriye inze ziva muri leta barindire ko leta ibahubuze kuvuga ikintu no bahanura hajya ikintu kikuru nabonye uri umuntu wari we wese wa umujene wabukuze canke ugwaruka gose ico no batera inkuru muri rusange umaze umwaka wonyene utagwaye ukomeye utagiye kwa muganga n'ubutunzi bukomeye cyane no kuvuga Imana iba yaguhaye wewe habaze yakukura agashashe ku maso uyu karaba ukabona no kuvuga ukomeye utagwaye n'umutahe mukuru kuko je nubu duhuriye ngaho kwibarabara ufise umuzigo ntandawushimita ku mutwe tugeze imbere naho tudapatana tumubwira ati tora bibiri muhungu kandi uri deje urugomero ibyo biba birimo nayo mpaye bibiri kiyo cifusa imba ndakirose nta deni nza ujya ku boti nukuri ubwo buzima mbaye bidura kandi bizo bigutangaza numbarire niyo mpamvu rero yaje umuntu akomeye atagwaye umutahe uba uhari igikuru no gukora pana uvuga ngo ndi nakuri naka guco warariye canke ufise atacu uraronka kigita uronka umaze kuronka naho bimwe umaze kuronka nivyo biguha courage yo kwiruka nukuri kuko je ndaba abantu bafise amafaranga nibo biruka cyane nibo bazi n'agaciro k'amafaranga uruhera rumwe ntaruguhebera ariko umuntu atagira amafaranga na senkesa yasigaye yakubwira ati nta na kimwe bozera kwazwisha kwimana oya ko no kuri murazo bigenzura mu biraro yego ati rero bajya abantu ducora cyane dutaga kanoti gose oya pana gucora hari umuntu ugiye mu kagura nk'ikintu ugasanga habuze senkesa desi yati nta kibazo mugabo umuntu amaze kumenya agaciro k'amafaranga uruhera rumwe je nigeze kubona umuntu twagira kuza kurangurira kw'ibiyera hasigaye amahera 10 nukuvuga ikazi ntiyayiguha habura amahera 10 nukuri yatuma akugopesha ikazi ya yose cyawe ukayisigiwe ariko twe tukasigayo yarenga tugasanga twe amahera yiwacu ntituyaha agaciro mugabo we nigeze kumuyumvira ko ntazanga maze kuronka amahera hariho ibindi biharuro bumva amahera yaha agaciro gose rero urumva umaze gukora ugakoresha zangu ukaronka amahera ukuyaronka nayo yaraguha ibindi byiyumviro bigatuma uteza imbere umuryango wawe unakunda no gukora naho uba warumunebwe ukunda no gukora nukuri ati rero mwebwe muri kumarigara veyo yo asha ahubwo je nk'uwo mpakazi iti ubabonye akampa nk'uburenganzira nk'abantu usanga bicaye bakenera ukarata n'ibiki n'ibindi bajya nibo baduteje akaga bo barondera kuza gusuma ibyo batazi n'ingene byakozwe abasuma bakaba benshi no kuvuga abantu bajya badakora muri rusange bakaba benshi bajya bose umwe wese agize icyo akora urumva twese ntitwakora akazi kamwe mugabo bakagira ibyo bakora iyindi mirimo igihugu wasanga ari paradise nukuri kw'Imana yego ubukene kabisa ati rero nukwiruka n'iterambere tugiruke ko turifate kabisa iyo biba ari nk'ibyo nkora ku gatwe k'iwanje ijya mbona kazoza ya 2040 na 2060 twogeze ahubwo turi mu kujahanda gusa twarangije imyaka ariko jambo ryaranguye mu matwi mugabo nanje mbu umuntu w'inteke nke ku mufuko ariko ntacu turabibona ibikorwa byanyu turabibona kabisa muri jya mbona kazoza turababona kandi mwebwe muri imbere ya benshi turi ku kivi kabisa imigambi rero mufise mwifuza gushika ko niyaye kumbe ejo Imana niyabahezagira ikaba abagwiza tunga ikaba abo bagwiza tunga kumbe rebo korana na mwebwe igiki mushaka gushika no kuvuga nta hangiro rirerire turiha
muga turafise ihangiro ry'imyaka 5 niburi nk'umuntu yoba ashobora kugira nk'agahinguriro gatoya twoshobora kumuha umuyaga nkuba. Umuntu ashobora kugira akayizine gato, agahinguriro gato nk'akayizine gatoya gasaba umuyaga nkuba, twoshobora kumuha umuyaga nkuba. Uko nukuri boss, yego niryo hangiro tugakorana mukamuha umuyaga nkuba bakeneye. Yego kabisa. Turumva neza yuko Bosco hamwe twoyaga byinshi, urumva ivy'iterambere we aravyumva neza cyane, kandi nivyo vyiza iyo umuntu uronse umuntu akwigana ivyerekeye iterambere aba ariko aragukundisha igihugu cawe. Uko umuntu akwigisha iterambere ku gihugu cawe, uwo muntu kabisa abagukunda kandi abakunda n'igihugu cawe neza cyane. Sivyo none Bosco? Ego nk'abo bajene rero mwagiye hamwe, ubu wavuze ko mugeze kuri bangara 13. Iryo shiramo ryanyu muramaze kuritorera izina cage biracari nkuko nyene kura iryo zina rya ba 13 afise izina yitwa gute? Ni cooperative Umuco Kigina. Ni cooperative Umuco Kigina. Rikaba rifise urirongoye. Yego urirongoye imbere y'amategeko ni jewe nyene. Turi kumwe na directeur general kabisa. Ati rero bimeze neza cyane, n'abandi bavyumva bashaka kwifadikanya namwe mubona babitahura kumbure bakazana kwifadikanya namwe. Yego yani buke kuko ngitangura ndavye ukuntu natangura ndumwe abantu bagenda bavyumva n'ubu tukaba tugeze ku 13. Je ndazi n'ubundi n'abandi bazoza. Abarundi turagoye, ni buke twese abarundi gusa n'abantu turagoye, basanga tugeze kwihangiro haya turiko turagira two turatera imbere, baraducanyishijemwo, turashwanye ibintu birononekaye. Ivyo bintu mwaravyize ko Bosco? Turabyiga ko gose. Turabyiga ko tugenda tubyiga ko. Ntibizova bidusubiza inyuma, ko ibyo biri mu gihugu, mu iterambere ry'igihugu. Byo gusubira inyuma ntabyo twiteze, ariko birashika mugana ivyo tutiteze. Ariko twizere ko atavyo bizokonora, kuko ntazibana zidakomanya amahembe. Sivyo twifuza, ariko turabishira mu migambi. Byo turabishiramwo tutavyiyumviye mbere ntitwo ni nka wa muntu usanga harura inyungu gusa adaharura ubuhombe. Byo turabiharuramwo ariko nta kibazo na kimwe, kuko muri ko biradusubiza inyuma. Amakoperative menshi cyane ariko arahomba kwera ico kintu. Basanga abantu ntibavyumva kumwe, hageze aho amafaranga abaye menshi ngoya ngo yaratujyanye ujya mugabo. Bene ariko sinibaza ko ivyo bishobora kugera kuri urwo rwego. Ko tuba dufise ihangi. Twese twofyifuza kubimenya ati mbega yagarukiye mu mwakangahe? Oya nta mashuri y'ikirenga je mfise kwera, kubera babwiye hari mu ntambara je ntivyakunze ko ni intambara ya ryari? Intambara yo mu 1993. Naciye mpeba niga mu mwaka wa 4 muri 4e primaire. Niho wahereje? Yego. Muhira niho nahebeye. Abavyeyi baracariho? Aya mfise umuvyeyi umwe. Umwe wundi kumbere Imana yamukunze kuturuta. Yego. Yagiye watanguye bira bikogwa cyane. Oya ari kera gose. Abantu bafise ingabirano nkizi bagashika ku ihangiro nkiri, kenshi tusanga bakiri bato hari utuntu tudukorikori bakora. Wewe ivyo bintu ntavyo bigeze ucamo? No kuvuga je ibintu nakuze nkora, niyumvamwe ibintu byo gukora amaradiyo. Gukora amaradiyo gukora isambirizi. Ashivye nakuze ariko ari byo bintu mbere byanantwaye n'uburyo bwishi. Ko nashobora kugura iradiyo ngaca ndayisambura yose, kandi gacinanira gusubira guteranya iyo ngaca mibera nga nasubiye kuzikora maze kubimenya mu nyuma. Ariko izindi zizarononeka. Ego mu 93 ngowe Bosco aragakije amashure, waciye ubandanya mu vyirimo vy'indimo nyene? Oya sinayahagarikije mu 93 ahubwo nari umwana muto. Mvuga byatewe n'intambara yateye 93 niyo byatumye ntabandanya byo kwiga amashuri. Ariko mu nyuma waciye uhagarika? Yego naciye mpagarika. Ukibandanya ubundi buzima bwawe busanzwe? Yego. Kabisa, felicitation mu rugo iwanyu, mu muryango iwanyu ngira ati bavuga bati tuvukana na Deje bajyashira hamwe. Bavuze ko gitwa gute rya koperative? Umuco Kigina. Umuco Kigina. Ati burya Deje byahanyesha turavukana cyangwa turafise ico dupfana. Batse kuntu babiryoshe kuvuga no. Oya reka nta Deje mutamageza ngaho. Izo ngo ego ndagushimire cyane kumbure uvuga Bosco. Ego. Kumbura ati rero ico uterera muri rusangi mu iterambere ry'igihugu, na cyane cyane twumvisha neza yuko ibikorwa muriko murakora Umuco Kigina muriko murakora ko bifise inyungu mu gihugu, mu bitwumvishe neza mu ijambo rimwe. Birafise inyungu mu gihugu kubera mfate nk'ubu hariho nk'abene gihugu
babivyaza umusaruro. Hariho abakora salon de coiffure, abo oye barakora bakaronka dufate ubutunzi mu muryango, ukibeshaho umuryango, bakariha ikori. Hariho abakora ibintu byo gusharija amatelefone, urumva iyo n'imirimo bagira. Yego sivye ko leta natwe taratangura kudutoza ikori, bavuze ati mwebe banza mubangire nk'imyaka 5 mumanze ukuri ndego ukuri. Nagira ndakubaza ati mbega bwe muratanga ikori? Ati mwe babati mwe murabangira kwanza. Yego niwe murabangira ahubwo mumanze mugere ku ntambwe isomba. Urumva izo ni nguvu nabo babandanya batwonga. Ni leta mvye kirumvikana. Yego izina n'iryo muntu urumva ni leta mvye. Nuko ego twizere ko muri iyo myaka 5 kumure babahaye tuzogaruka ngaha ari ikintu kinini cyane. Ni naryo hangiro natwe dufise ko tuzoba tumaze kwiyunguruza mu bijanye n'akariro kagwira. Yego hari abantu benshi bakora twikora nuvuga bari mu Burundi, bari mu mahanga, bari muri Amerika, bari muri Australia, bari ngaha mu Burundi bakora mu buzi bwinshi na cyane bwa leta mu iterambere ry'igihugu. Kumbure bumvise umugambi wawe, kumbure bashaka kwifatikanya namwe n'iryo shirahamwe koperative yanyu. Timbega bo baronka gute, bo bakura gute? Biciye marafise nimero ya telefone? Yego rafise nimero ya telefone baza kuyibaha. Ni gute yitwa ni gute izivuge? Ni 69 204 244. Subiramwo 69 204 244 69 254. Aho kwifuza ukeneye akuronka kuri iyo nimero. Yego wifuza ko mukorana, yifuza ko muvugana kubijanye n'iterambere urimwo uri mugambi wanyu akuronka kuri. Yego irakora ni ku buryo bwa none WhatsApp. Ego mwijambo rimwe rero dusozera kugira ngo dutere intege baba jeune kumbure badashaka gukora. Ijambo rimwe gusa. Ego ijambo rimwe no kuvuga urani igihugu cyacu gikeneye abantu bakora bakora amaboko mu mpuzi. No tumirira umujene wari we wese ko yokora ukuboko mu mpuzi. Kijya kintu yiyumvira kumva umengo ntigishoboka. Nikijya nyene ni impano yiwe yire. Nukuri. Yego nikijya nyene. Kijya nyene yumva yuko yiyumvira kumva umengo ntigishoboka. Natangura aje kuri teratangura. Watubariye ngo bitanguye bakwitangura umusatsi. Bavuga ati bijya ntibikunda. Urumva rero kijya kintu yiyumvira kumva umengo ntigishoboka muga kumva kiguma kigaruka ciyumvira. Navyuke je mu gitondo atangure nikijya nyene. Uko nukuri. Yego kabisa. Ndagushimira cyane boss. Yego murakoze nawe. Kumene twifuza kandi gukorana ikindi kiganiro uzoduha umwanya. Yo karibu ni karibu kwese. Yego ni karibu. Utwibutsa mbega ahantu turi ni hehe? Aye turi ni ku musozi Nyaruheke, mutumba ni Nyaruheke, zone ni Kigina, komine ni Nyabiraba, ntara ni Bujumbura rirari. Yo isiri bakunzi ba Irebe FM 91 n'ibice 4 no kuri Radio Garden mbese no kuri site web yacu ya Irebe FM akaba ariyo wezi3 akaburungu Irebe FM akaburungu.com. Ndakubarira ati akaryoshe ni gahora hehe mwitama. Ikiganiro cyari kimeze neza cyane. Ndabizi neza yuko abarundi twese muri rusange turakunda ibintu by'iterambere, turakunda ibintu kubona abantu bakuye amaboko mu muzi bariko barakora. Na nivyo vyiza cyane, biraryoshe kubona murundi mugenzawe ariko arazana iterambere mu gihugu, ariko arakora amaboko mu muzu aja gukora atizera inze kumure ngo arindiye cyangwa yicaye kwirigara ngo arindire yuko leta novuga imuha akazi kumure ngo afise diplome. Nguyu Bosco atubari ubuzima bwiwe, atubari naye yiwe ni yarose bako ryo kuja kwishura, ariko muri we Imana yaramushize mu ingabire yo kwiga ibintu vya technique cyane cyane kugira novuga ubuhinga. Je novuga yuko no muhinga no mufundi, ariko urabona ibintu ariko adukoreye, urabona ibintu adukoreye vraiment, murabona novuga bino vyiza vraiment Bosco akoze. Urabona novuga abantu bangaye kumure ngaha kumure bariko baracana amatara kumure mwijoro atamwiza canke atamwijimo harangwa novuga hano hose kumure bashimye gukora ni koperative ya ba Bosco. Urabona ko ari cyumviro kimeze neza cyane, nukuri nawe ndagutera intege kujya nyene yabivuze muri bijya nyene kumure wiyumva yuko wowe ushoboye, ariko bikagukirega kumva umenga ntacyo woshikako. Bikore nibijya nyene Imana yaguhaye, na cyane cyane mwibuka neza yuko ingabire naturelle Imana yaduhaye ariyo na cyane cyane kenshi kuze kuduteza imbere. Ndakubarira ati rero tuzosubira naho gutaha, utibagira kugira subscribe nawo mugwiza tunguru kuranda muri kino kiganiro, utibagira kwifadikanya kumvere n'abana barundi kumere bakuye bafashe ya mbere mu kwiteza imbere bagateza imbere igihugu cyabo cyatwibarutse. Tuzosubira naho gutaha, utibagira kugira subscribe. Bye bye.